Niye mpamvu Imana ituma yemera ko duca mu bihe bigoye? Niye mpamvu ituma Imana yemera ko duca mu bibazo? Niye mpamvu? Mbega ibibazo bituruka hehe? Niye soko y'ibibazo tugenda duhura navyo muri buno buzima? Niye soko y'indwara y'ubukene tugenda duhura nayo? Mbega niyihe mpamvu ituma Imana yemera ko duca mu bibazo? Hari impamvu zine zituma Imana yemera ko duca mu bihe bigoye, yemera ko duca mu bikomeye. Hari impamvu zine, kandi izo mpamvu zine twarazirebeye hamwe mu bice bitatu vyatambutse. Twarebeye hamwe impamvu zine zituma Imana yemera ko duca mu bibazo, kandi twarebeye hamwe dusanga ibibazo ntabwo bituruka ku Mana, ahubwo ni Satani ubizana. Kandi impamvu Satani abizana ni kugira ngo adutandukanye n'Imana, ni kugira ngo adukure mu mugambi w'Imana, ni kugira ngo adukure mu bugombe bw'Imana, ni kugira ngo ntitubashe kugera ku vy'Imana yateguye kubw'ubuzima bwacu. Satani azana ivyago n'ibibazo kugira ngo duhebe Imana, tureke kuyisenga, tureke kuyubaha. Niyo mpamvu Satani azana ivyo bibazo. Ariko hari impamvu zine twarebeye hamwe zituma Imana nayo ibireka bikatubaho, ibireka tukabicaho, ibireka tukabicamo. Izo mpamvu zine twarazirebeye hamwe mu bice bitatu vyatambutse. Imana iguha umugisha uri kuradukurikirana, birashoboka kuri Facebook cyangwa uri kuri YouTube. Reka ngusabe gukanda subscribe ni muri kuri YouTube cyangwa sabone. Reka ngusabe gukanda follow cyangwa suivi ni mudukurikirana uri ku rubuga rwa Facebook. Imana iguhezagire cyane. Nawe udukurikirana uri muri groupe ya WhatsApp, reka ngusabe gusangiza abandi ino message kugira ngo ibashe kubageraho. Turabaramukije bene data bakunzi b'ikiganiro. Haracyariho ivyizigiro, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe. Haracyari ivyizigiro ko wakomera, ko watera imbere, ko wagera ku nzozi zawe. Haracyari ivyizigiro ko wagera ku vy'abandi bageseho. Imana twizeye twakurikiye ntirobanura ku butoni. Ivyo yakoreye abandi nawe yabashaga kubigukorera. Aho yagejeje abandi nawe yabashaga kuhakugeza. Ni Imana igira neza, ni Imana ikura hasi gashira hejuru. Ndagusengeye Imana ikure hasi ubuzima bwawe ibushire hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Turabaye ikaze muri kino cigwa muri kino cigwa menya impamvu zine zituma Imana yemera ko duca mu bibazo, yemera ko duca mu bihe bigoye. Izo mpamvu zine twarazirebeye hamwe, twarazirebeye hamwe mu bice vyatambutse. Ariko uno munsi muri kino gice ca kane ndashaka turebere hamwe impamvu canke uburyo 12 wo kwifatamo mu gihe uri kuraca muri ivyo bibazo. Twararebeye hamwe impamvu zine zituma Imana yemera ko duca muri ivyo bibazo. Niba utakurikiranye ibice vya mbere bitatu, urashobora kubidusaba tukabasha kubikurungikira. Ni muri kuri YouTube urashobora kwandika iyo titre nyene ubona yanditseho, urashobora kwandika partie ya mbere, partie ya kabiri, uko bigenda bikurikirana. Muri kino gice ca kane dushaka kuvuga uburyo 12 wo kwifatamwo mu gihe uri kuraca muri ivyo bihe bigoye, mu gihe uri kuraca muri ivyo bibazo. Hari uburyo 12 Imana igomba ko wifatamwo. Hariho ingeso 12 Imana igomba ko ugaragaza mu gihe uri kuraca muri ivyo bibazo, mu gihe uri kuraca muri izo ntambara zitavuye ku Mana ariko zavuye kuri Satani. Hari uburyo rero 12 ukwiriye kwitwaramo, ukwiriye kwifatamo kugira ngo bashe kugera ku vy'Imana yateguye kugeraho. Hari ibintu 12 utegerezwa gukora kugira ngo bashe kugera ku mugambi w'Imana. Nababwiye ko Satani azana ivyo bibazo, azana izo ntambara ku nzira yacu kugira ngo tuve ku Mana nitugere ku vy'Imana yateguye ko tugeramo. Ariko iyo ukoresheje buno buryo 12 ngiye kuvugamwo, biratuma ugera ku masezerano y'Imana. Ivyo Satani akora byose mu gihe zino ntambuko 12 uri kurazikoreraho,
ibyo Satani akora bica bihinduka deplacement ikugeza ku vy'Imana yateguye kugeraho, bica bihinduka ingazi ikugeza ku masezerano y'Imana. Intambara Satani azana, ibibazo Satani azana bica bihinduka inzira, bica bihinduka umuhora utwinjiza mu mugambi w'Imana, bica bihinduka imodoka canke indege itunyarutsa ikatwinjiza mu mugambi w'Imana. Ndabaha urugero, urabona ko Yosefu bene se bamugurishije muri Egiputa, bamutaye mu kinogo bamuvanayo bamugurisha muri Egiputa. Ageze kwa Potifari nabwo ahuriraho ibibazo, umugore wa Potifari aramugerageza, birangira Yosefu aterewe muri gereza amara y'imyaka, ariko biza kurangira avuye muri gereza aba umutware wa Egiputa. Birangira ivyo Imana yavuganye nawe abashije kubigeraho. Birashoboka ivyo uri kuracamwo ko vyahinduka ingazi ikwinjiza ku masezerano. Ntabwo Imana ariyo yateguye ko Yosefu kugira ngo agere ku masezerano kategerezwa gutererwa mu kinogo, akubitwe na bene se bamugirire nabi, ariko ni Satani yabizanye ku nzira ye kugira ngo agwanye iryo sezerano Imana yari yasezeraniye Yosefu. Ariko Yosefu aca yitwara neza mu isezerano, aca yitwara neza mu isezerano. Muri uko kwitwara neza vyatumye agera ku Imana yari yaravuganye nawe. Biciye muri buno buryo 12 tugiye kuvuganaho, ari nabwo Yosefu yagisene yakoresheje, bituma agera ku Imana yari yaravuganye nawe. Ndashaka nawe turebere hamwe buno buryo 12 kugira ngo ubashe kubukoresha neza, maze nawe wishikire ku mugambi w'Imana. Ivyo bene se ba Yosefu bakoze kugira ngo bagwanye umugambi w'Imana, bisanze bari kubamusunikira mu masezerano y'Imana. Hamani yamaniki igiti Morodekayi ashiriraho itarike abayuda bazikigwaho, ariko abayuda bakoresha buno buryo 12 tugiye kuvugamo. Bakoresha mu buryo bungahe? Bamaze gukoresha mu ubwo buryo bica bituma wamanitse igiti ari wakimanikwaho biza kurangira ivyo umwanzi yateguye kubw'abayuda birangira ari bo bigiye ko, birangira abayuda bamenyekanye, birangira izina ryabo ribaye rurangiranwa, birangira babaye abanyecubahiro, birangira Morodekayi yakuye ku irembo yari umuzamu agirwa premier ministre, agirwa umuntu akomeye biciye muri ico kibazo. Ibibazo Satani azana birashobora kuduhindukirira umugisha mu gihe twitwaye neza. Birivuga ngo Satani iyo aza kumenya ubwenge ntiyari kubamba umwami w'ubwiza, ariko kubera ubujuju bwa Satani bwatumye abamba Yesu, azi ngo arahagaritse misiyo yiwe. Ahubwo ivyo binakoze asanga ahubwo misiyo arayikomeje, asanga icamuzanye nawe kwari kudupfira. Imana ihabwa icubahiro. Hari igihe abarozi baturoga kugira ngo dupfe, ariko bakarindira ko dupfa tukabura. Ahubwo ubwo burozi baduhaye bukica utuyoka twari mu nda, mbere bugatuma tuvyibuha tumererwa neza. Batereye Daniyeli mu ntare bazi ngo arapfirayo, ariko Imana imuzigamira mu ntare, ava yari muzima. Biza kurangira abansi bose ba Daniyeli atarazi acara bamenya, amaze kubamenya baca baterera hehe? Muri za ntare zirabarya. Birangira ibihugu vyose umwami yatwaraga bihindukirira Imana ya Daniyeli. Ibibazo vyose tunyuramwo hambavu yaho birahesha Imana yacu icubahiro, birashimisha Imana, birahesha Imana icubahiro. Imana ninezerewe n'ibibazo ducamo, ariko ivyo bibazo igihe twitwaye neza muri buno buryo 12 Imana ibiriko iranezererwa, ibiriko irahabwa icubahiro bitewe n'ingene witwaye muri ico kibazo. Uburyo bwa mbere rero wo kwitwaramo, ndashaka dusome mu gitabo ca Yobu igice ca mbere murongo wa 22 havuga ngo muri ivyo vyose Yobu ntiyakoze icyaha canke ngo aherereze amafuti ku Mana. Titire yaho iravuga ngo Satani agerageresha Yobu kumara ivyiwe. Satani agerageresha Yobu kumara ivyiwe. Imana ishimwe cyane. Iyi nkuru ya Yobu murayizi kuko muri kino cigwa twagiye tuyigarukaho. Yobu yari umugwiza atunga akomeye cyane. Yobu yubaha Imana, Yobu yasengaga Imana, Yobu yari umukiranutsi. Ariko kuba yarakiranutse asenga Imana, akunda Imana kandi Imana ikamukunda, ntivyatumye ibibazo bitaza ku buzima bwiwe. Murazi vyabaye ni Satani yagiye
umwe mu bera b'Imana ubwo bariko barashengerera, maze Imana iramubaza ati Satani uvuye he? Aravuga ati mvuye kwiyerera mw'isi. Imana iramubwira ati wabonye Yobu ingene anyubaha, angororokera, antinya? Maze Satani yishura Imana aravuga ati Yobu buriya mbera kubaha buhoro, umuntu woha ibintu nka biriya akareka gukubaha yoba arinde? Ati impamvu akubaha ni kubera wamuhaye ubutunzi, kandi ciyongeyeho ucuramuzitirira, utuma mbura akaryango ninjiriramwo kugira ngo mbashe kwataka ubuzima bwiwe. Tariko hamwe wokuraho uruzitiro ukamukuraho ukuboko, maze ukanyemerera ukamuha uburenganzira nkamwambura bijya bintu byose, Yobu yagirane? Yobu yaca kuvako, yaca gutuka, ntiyasubira gukubaha, ntiyasubira gusenga, ntiyasubira gukomeza inzira yo kugororoka. Imana iramwemerera Satani kubera ko Imana yari ifitiye icyizere Yobu. Iramubwira ati genda umugerageze, ndazi ko ataza kugirane, ndazi ko ataza gukwemerera, ndazi ko ataza gukora ivyo ugomba kwakora, araza gukomeza nyubaha kubera Yobu ndamwizera. Nubwo wamanuye abandi, wasubije abandi hasi, ariko Yobu wewe aratandukanye na bariya wagushije. Yobu ndamwizera. Satani yataka Yobu, amwambura ibintu byiwe byose, yica n'abana biwe, atwara ubutunzi bwiwe bwose. Ariko Yobu, uyu murongo dusonye 2:2 biri kivuga ngo Yobu ivyo byose bimaze kumubaho. Uhere ku murongo wa 20 havuga ngo maze Yobu ava hasi. Maze Yobu ava hasi. Imana ishimwe cyane. Ngo yitaburira ko impuzu, yitantamurira ko umutamana wiwe, ngo yimosha inkomvorera, muyandi majambo yimosha igipara, yikubita hasi arasenga. My God, Yobu ivyo byose bimaze kumubaho. Yarahejeje kwakira amakuru mabi, yahejeje kwakira amakuru k'abana be bose bapfuye, ku butunzi bwe bwose yabwambuwe. Ariko Yobu ivyo byose bimaze kumubaho, birivuga ngo aca yikubita hasi, yitanamurira ko umutamana, ngarangije yimosha urupara, arangije ngaca arafukama, asenga Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ninde yahura n'ivyo bintu byose ariko akabandanya asenga? Nababwiye impamvu Satani azana ibibazo, kugira ngo tuve ku Mana, tureke gukorera Imana, tureke gusenga Imana, tureke gukiranukira Imana, kandi ivyo navyo bitume tutagera ku masezerano Imana yasezeranye. Ariko Yobu akora ikintu kimwe, arico kintu ca mbere nawe ugomba gukora mu gihe uriko uraca mu bibazo. Ikintu ca mbere ni ugukomeza inzira yo kugororoka. Muri ivyo bibazo uriko uracamo, muri izo ntambara uriko uracamo, komeza inzira yo kugororoka. Wirinde icana igisa naco, wirinde gutirimuka, wirinde kwicira inzira, wirinde ingeso mbi zitandukanye. Wubaha Imana n'umutima wawe wose, ukunda Imana n'umutima wawe wose, wirinde amanyanga yariyo yose, wirinde icyaha icyo cyose. Benshi iyo bahuye n'ibibazo baca mu umengo bo kwicira inzira, bova ku Mana bakaja mu busambanyi kugira ngo baronke amafaranga, bakaja mu busuma kugira ngo bibesheho, bagatakaza inzira yo kugororoka. Ariko Yobu ngakomeza inzira yo kugororoka. Murongo 2:1 ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzosubira mu nda y'isi ataco nambaye. Uhoraho niwe yagavye, kandi Uhoraho niwe agaburuje, izina ry'Uhoraho nirishigwe hejuru. Yobu muri ivyo byose ari karacamo, yabandanije ashira hejuru izina ry'Imana, yabandanije yubaha Imana, yabandanije agororoka. Murongo 2:2 ngo muri ivyo byose Yobu ngo yakoze icyaha canye, ngo ahererereze amafuti ku Mana. Ugiye gusoma mu bice 2 murongo waho wa 10, reka mpere ku murongo waho w'9. Titira iravuga ngo Satani agerageza Yobu mu kumutumba wiwe, agerageza Yobu ku mutumba wiwe. Bavuze umutumba, bavuze umubiri wiwe. Aho ni cyagiye yamuteza ibihute, ibisebe umubiri we wose. Usonye umurongo w'9 ngo maze umugore wiwe aramubaza ati mbega n'ubu uracyakomeje kwa kugororoka kwawe, tukimana utume upfa. Murabizi ko Adamu yagomeye Imana biciye ku mugore wiwe. Adamu niyumviye Imana, niyubashe Imana, yagushijwe mu cyaha n'umugore wiwe. Aha rero Satani yaraza amayeri ko aciye ku mugore ko yoshobora gutirimusa Yobu. Ariko Yobu aramuhakanira. Yobu
agwara indwara umubiri we wose ku buryo atava ahari, yakomeza ngo yicara mu ivumbi ngo akiyagisha iki, akiyagisha igicupacupa canke urujo rurya rw'inkono iba yaramenetse, ngo nibwo yiyagisha. Umugore we aramutaramuheba, aranamubwira ngo tukimana upfe ko ntaco kimariye, ngo ariko Yobu akomeza inzira yo kugororoka. Ngo maze umugore wiwe aramubaza ati mbega nubu uracakomeje kwa kugororoka kwawe? Murongo wa 10 ngariko aramwishura atuvuze nk'umwe mu bagore b'ibipfapfa, mbega none twohabwa ibyiza bisa mu biganza by'Imana tukanka kwakira n'ibibi navyo? Muri ivyo vyose Yobu yakoresheje icaha, akanwa kiwe Imana ihabwa icubahiro. Imana iragomba gukomeza inzira yo kugororoka, yo kuyubaha muri ivyo bihe vyose uri kuracamwo. Warahezagiwe cyane, reka turangirize kuri ako ngako, dusigaje ibindi 11. Ntuzatangwe na sezo ikurikira. Imana iguhezagire cyane. Mwari kumwe na Apostle Nduwakristo Glory Shine.